Inyuma y'igihe kitari gito mutatubona kuri STV mbega hari iki? Abafise abana nka twege dufise baya nabo umwaka umurumva barahawe ikaze. STV Every Story Matters. Yes, hello bakunzi ba STV, nizere ko muguwe neza. Jewe nkuko mubizi ni wa musore wanyu nitwa MC Andy. Bakuze kunyita amazina menshi agiye atandukanye. Habanyita umuvumbuzi, harabanyita Papa STV, harabanyita Mr Solution n'ayandi menshi agiye atandukanye. Ariko kandi mama wanje yanyise Nishimwe. Ariko inyuma yo kwitwa Nishimwe reka mvuge kandi Imana ishimwe. Kubera iki Imana ishimwe? Imana ni nyene gitangaza, Imana ni nyene kudushoboza. Inyuma y'igihe kitari gito mutatubona kuri STV mbega hari iki? STV ni iwanyu nkuko twama tubivuga, STV ni iwanyu, STV ni iwacu, STV ni umuntu wese udukunda n'utadukunda ariko afata amaso yo karaba STV ibari gwiwe. Nkuko rero muriko murambona nicaye ku ntebe Imana yampezagije kwicara kuri iyi ntebe nziza cyane. Uko biri kose ni nziza cyane. Nkuko mubibona ni mu makara je prefera. Murabana ikirato nambaye kirirabura ngaha gisa n'inzahabu. Ndibaza ngo nebona ni intebe yanje niko isa, n'uruhome niko kandi rusa. Ngo ni kuvuga iki rero? Mbega twicaye ni hehe? Mbega twicaye hari iki? Kubera iki Andi ahicaye? Je ndashimira Imana cyane yadushoboje kudutera iteka. Sadbe niwe yaririmbye, warakoze Mana wankuye mu boro unyicarika abanyakubahwa. Rero iyo twavuye ni kure ariko kandi Imana irikira duteza intambwe, irikira dushikana handi hanini hashoboka. Iyi ni salo twicayemo, nimwe mu masalo meza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi barahari baraza amasalo, suko dushoboye kurusha abandi, nuko Imana yadushoboje kuronka ikintu ciza. Iyi ntebe ni intebe nicaye ko je kuri je niteka ridasanzwe Imana yashoboje kugicara ko. Ariko iyi ntebe si yandi kandi ni salo si yandi. Iyi ni salo y'abantu, ni salo yaje kugira ngo ifashe ama service agiye atandukanye ku bantu abadukunda, abadadukurikirana ariko batukunda mu makartier, badadukurikirana, abantu bose bari mu gihugu cyose cy'u Burundi, abantu bose bari hanze, abarabu, abazungu, abirirabure, mwese bigize amahirwe gushika mu Burundi urahawe ikaze muri salo yawe. Umenye ko iyi salo ari iwawe, wewe irakurinire ugira igikorere ama service meza. Ndabereka gato ibikoresho dufise, ingene Imana yaduhezagije iduha ibikoresho bifise ama service meza. Iki ni kiyo murakibona gifise imbere n'inyuma, inyuma hari indi ntebe n'ikiyo ukunyene mubona imbere. Ukucyonze ngaha uba wakije itara, bibaza murabona byose ko ariko bimeze. Aho uba wakije ibintu bigaheza bikagenda neza. Kuvuga iki kiri ku ruhande na matara afatanye n'ikiyo. Murabona ama mashini dukoresha, tuzokoresha ntituratangura ariko tugiye gukoresha nama mashini ari ku rwego rwiza. Imana yadushoboje, si twebwe, si nguvu zacu, ahubwo ni nguvu z'Imana. Ntibiri ngaho kubera twebwe, ahubwo biri ngaho kuri rubera mwebwe abantu ari mwebwe twabizaniye. Ndibaza izi mashini murazibona ni mashini ziri ku rwego rwiza, iri kirakumwa wewe wenyene wumva ko hari utuntu tumva bya bintu by'induru ngo ntibyumvamo, kandi iri kirakumwa nishobora kukubabaza nubwo bari umwana muto, nishobora kugaruka kandi imubabaze. Kiretse ari umwana afise ubwoba gusa niho ashobora kujugumira ahagaheza akarira. Abafise abana nka twege dufise baya nabo umwaka umurumva barahawe ikaze. Izo ni service nyinshi zihari. Ni salo ifise service zigiye zitandukanye, igiye gufasha umuntu wese ari mu Burundi, atari mu Burundi, umuzungu cyangwa umwirabure cyangwa umwarabu wese azogira amahirwe gushika mu Burundi. Salo yacu iri ngaha kubganyu, yitwa Phil Salon, iri mu Cibitoki kwibara rya Kanyoni, neza kujya hagati yo kujya mbere no kwikorosi y'amabisi ucu habona, maze ibintu bikagenda neza. Turabaharira ikaze mwebwe mwese mudukunda mu bikorwa bigiye bitandukanye, mudushigikire mwibuka kandi ko ibikorwa byacu atari iby'iwacu ahubwo ari iby'iwanyu. Turabashimiye cyane, tubengera twibutsa n'abafana bacu yuko nimba mumaze igihe mutatubona
ku mbuga nuko twari dufatiwe n'iki gikorwa cyanyu mwebwe nyene abantu bacu mugiraho muba mwubahwe muhezagirwe cyane. Merci beaucoup. STV, every story matters.